burya nagira ndakubwire ngo ikintu kibangamiye umuhamagaro cyane ni icyaha. Icyaha kimaze kwinjira Adamu na Eva bari babayeho neza, bimwe bidukikije barabicungera neza, hanyuma bakaganza n'ibikoko n'ibintu byose byari bihari muri ico gihe. Ariko icyaha kimaze kwinjira Adamu na Eva bagira ingorane, habahinjiye kuhagarara muri wa muhamagaro ariko mu muruho mwinshi. Icyaha kiratuma dukorera Imana duhagarara mu muhamagaro wacu, ariko umuntu ari mu muruho, akabikorana umuruho, akabikorana umubabaro, akabikora ahangayitse. Ariko icyaha burya nicyo gituma dukorera Imana duhangayitse. Umuntu agakorera Imana ari mu muruho, umuntu agakorera Imana ari mu mubabaro, umuntu agakorera Imana arushe agowe. Icyaha nuzurondere ngo mwene data ni wahabangamiye umuhamagaro wanje, kuko hari igihe tubihenurira kuri bene data ngo ni mwene data yambujije gukora umuhamagaro wanje, wazimijwe na mwene data, ibiki n'ibiki nivyo. Hari igihe umuntu areka gukora mugabo oya ntuzobigira urwitwazo. Burya ikintu cya mbere kibangamiye umuhamagaro, kuko umwene data kuzibiye gukorera aha, urashobora kujya gukorera hajya inyuma. Ari wo muhamagaro wawe, noneho nawe wovuga ngo arakubangamiye, uzohadikiririza irivuga kwihangana. Ejo agucinya inkokora, wihangane. Kubera iki? uri mu muhamagaro wawe uvuga ngo nta handi ndi buje, aho Imana yampamagariye naha nyene, igikorwa Imana yampamagaye gukora ni iki nyene, nta handi ndi buje, ndihangana. Kandi mwene data, ibi twobimenya twokwihangana mu gikorwa. Twokwihangana kubera iki? Ibigeragezo biraza kugira ngo bibangamire umuhamagaro. Nubwo icyaha naco nyene kirimwo, turageragezwa mu muhamagaro, tugacinywa inkokora mu muhamagaro, tugatukwa mu muhamagaro. Uteramira umuhamagaro ko Satani arawurya, abunze kugira ngo aguteshe kuguma mu muhamagaro, aguteshe kubandanya urugendo, aguteshe kugira uve muri uwo muhamagaro. Hari icyo Imana ikwitezeko, hari icyo Imana yiteze gukora. Nubwo uryama ugasinzira, ukarya ukavyuka ukagira gute, hari icyo Imana ikwitezeko, hari icyo Imana yaguhamagariye gukora. Gikore bicitwa uyu munsi. Niwumviriza ijwi ry'Imana neza, niwumviriza ijwi rigusunikira gukorera Imana, hanyuma ukora ico wumva uri kurasunikirwa gukora, kuko uyu munsi niwe wo gukora sejo. Icyaha rero kimaze kwinjira bica bituma Adamu na Eva bakorera mu muruho. Eva yari kwibera mu itongo avyara bitamugoye, ariko iby'ibise bica bitangura kuza ngo uzohora uvyara ubabaye. Atangura kunigana n'imitovu, atangura kunigana n'amahwa, atangura kurima bitaza. Kubera iki? Icyaha cinjiye.